ubwa mbere nuko ibi byo kuroderesa iby'ubutunzi byoja mu ngiro bikurikije igitabo intumbero yagiyeho kandi twese twemeza ko ibirimwo ari vyiza. Umva nka jewe nk'umuhinga, umuntu ari mu mashirahamwe adahanira inyungu za politike, umuntu w'umumilitante droit de l'homme, ndemera ko ibirimwo vyokiza igihugu. Ica mbere. Ica kabiri, iyi ntuzeye stratégie nationale de lutte contre la corruption, nimba koko igiye mu ngiro nikigira kabiri. Ica gatatu ni ugutunganya mu bwitonzi bwinshi ibi bintu pi contexte sous regionale kugira ntagire akarambaraye kaduka by'intambara bakavyevita hagakomeza kuganira muri aka karere kugira le contexte sous regionale ntize kononera igihugu. Ikigira kane ca nyuma rero nuko ibi bintu iyi migozi iri muri ibintu vya informel bikasa ibintu by'uko hama hari ibiriko birakorerwa mu kinyegero ibiriko birakogwa bikaba byo ibi vyanditse kugira igihugu gishire kugira ibyo bintu bine mu byoshimikirwako kuri ndabona yuko tangura dusa n'abegera imbere hanyuma KBS no kugira nayo matora nyene atunganywe neza uko tuko twitoza kuyatera akagaruka dialogue nyene abanyepolitike yo gushiraho icizere kugira abantu bagene mu matora bose umenga igihugu baragisanga ya cohesion nationale ikagaruka la cohesion tukaba mu bya 2015 n'iki akaba vraiment andaro gupurura conciliation impunzi zitahe n'iki byose byoza gufasha bafatiye kuri ivyo bintu je ndabona ko igihugu cyotera